turamukije mwese muri komera televiziyo Hitaje twizera ko muguwe neza aho muri hose tunabakaze muri kono kiganiro c'ishengero aho tuba kuvyekeye amatema atandukanye azatanga umuco kuzanga abantu canke ibibazo usanga abantu bibaza mugabice muri kino kiganiro bakaronka umuco. Rero ubu munsi turafise umutima adasanzwe aza kwegana namwe kuvyekeye ivuga butumwa. Ijambo ivuga butumwa ni jambo rikoreshwa ntatandukanye kandi benshi n'umunsi bariko ari bamwe abandi pese ntwe bwavyumve neza mugabice mugana cuno munsi muraza kwagukira bice mu mutumire n'umunsi aza kuduha umuco kuvyekeye ivuga butumwa. Rero ntatinze ndashaka ndamuhe umwanya yidondore akadukurikirana. Murakoze cyane. Ego nitwa NKURUNZIZA Jean Noel nkaba ndi umuvuga butumwa nkorera mu ishengero rya Life Center mu Nyakabiga. Ego ndubatse mfise umwana umwe n'ubundi ari mu nzira vuba cyane. Ego rero nkaba ndumuvuga butumwa nkorera Imana. Ego ndashimiye kandi ku butumire bwanyu hano kuri Heritage TV. Karibu cyane Noel tuvuga mvyekeye ivuga butumwa kandi natumiye umuntu asanzwe ari bw'ubuzima abayeho. Ego byaje cyane ko umuntu atanga ikintu uwe nyine abayeho ico gifasha no kuravyumviriza. Nega Noel mwavutswe kabiri ryari? Jewe navutswe kabiri mumvise ndiko ndamera nk'uyumvira neza nuko rimwe na rimwe hari igihe twavuga kabiri mugabo usanga ntavyo uzi neza mugabo usanga ari ikindi gihe umuntu yibaza ati rero nivyo nibaza ko navutswe kabiri kubera inyigisho zitandukanye abantu bagenda baronka ariko jewe novuga yuko vyabereye muri Eglise Fekabu 98 cyangwa 9 ariko ico gihe nari umwana muto hama sinabifata neza ariko muri 2005 niyumviriye nabiravye ndavyishakiye ico gihe nari kuri Life Center Imana yaranzanye yonyene iranshikanaho kuko hari nyuma yo muhira niho navuka hafi yaho niho naba hama haza ndumva umunsi umwe mwijoro ari nkasamda Imana irankwaraba irambwira iti iki kino niko kibanza kigiye kwici wawe kuhera no munsi sinavyumva kuko nko nari mu adolescent kandi n'umumengo sinagagire kwakira Yesu Kristo nta mico gihe rero niho jewe namwakiriye umwami n'umukiza wanje muri 2005 kandi kubico gihe turagendana nawe nagiye mbona ibitangazo bitandukanye mu buzima bwanjye kandi narashimira Imana kuva uwo munsi sinasubiye gukikiranya kacaye gusubira inyuma. Yego murakoze cyane. Yesu turavuga ivuga butumwa bifite insobanuriye cyatangwe ryari ivuga butumwa nibaza ko tworitahura kwa bwa mbere nk'inkaringe mu mabango Yesu Kristo yavuze bamwe ni umuhamagaro ko bamwe babagaye nk'intumwa abandi nk'ababigisha abandi nk'abavuga butumwa abandi nk'abapastori abandi nk'abavugishwa rero riri murajya amabanga 5 nibaza ko ribica ricika kimwe mu bintu bikomeye cyane cyane mu ishengero ariko rero abantu bagiye batabitandukanya canke batayibona neza kuko rimwe na rimwe natwege utubwiye uti tandukanyiriza umupastori n'umuvuga butumwa hari abantu bashobora batabitahura cyangwa batabibona ariko uri umuntu uzi kuraba neza washobora kuvuga ati iyo muntu n'umuvuga butumwa nubwo ari umupastori ndaza ko ingabire yo vy'ukuri ari bivuga butumwa rero ni kimwe mu mabango kandi kimwe mu bintu bikomeye mu ishenge kuko avuga butumwa nibo bagenda kuzana nibo baja kuzana intama bazizanira abapastori kugira ngo bashobore kuziyobora ariko rero nibaza yuko tuza kwivuga ko tugenda turaganira kubera impamvu nyinshi iryo bango ntirikora neza ariko nibaza ko iyo rikoze neza mu ishengero kandi rigashigikirwa harabaho ibintu byinshi bitandukanye kandi vyiza bizana cyane umwimbu mu nzu y'Imana. Yego hari jambo rwo mitima tengo Imana ishaka nuko abantu bose bakizwa bagashaka kumenya ukuri. None imaze kuba Imana ishaka ntibite cyumvikana ko gifite ikibanza kinini cyane mu ishengero cyane gose bifite ikibanza kininiya ariko ugiye kuraba mu mico igenda itandukanye nko muri Afrika dufata aho turi abavuga butumwa ntibahabwa ikibanza kinini cyane nko mu mashengero naba novuga ko nibangori risa niritemewe cyane niko je no bivuga kuko abantu bamenyereye abapastori uravyumva umenyera abapastori rero yo umuvuga butumwa aje aruvumengo hari ikibanza butse nigeze guhura n'umuntu muri Zambia umukozi w'Imana arambwira ati Noel ndabona ko uri umuvuga butumwa ariko ntuzuhindura umuhamagaro wawe kubera ibintu bitandukanye uzuhagarare ngaho nyene kandi Imana izokoresha aho nyene yagomba kumbwira ikansigurira ingene abantu benshi bahindutse abapastori kubera yuko abantu pastori ryemewe cyane ariko iyo uvuga utumengo ntigemewe gose ntirihabwa
nirabwa ifashanyo niriri supported cyane avuga ati ntuzuhindure ko benshi cyenda ndazi n'abapastori benshi ariko aravuga butumwa mwe basanga ko yuko muri Afrika twemera abapastori cyangwa abapastori bashobora Eglise fonctionne kuruta evangelisation ugasanga bakatiye hariya niba ngo uvuga ubutumwa barahagaritse batisa abapastori kubera iki abantu ngabatahura ubupastori rero ni ikintu kinini ariko kitahawe ikibanza ni nguko ugenda kubaza amashengero tubwire ibikorwa by'uvuga butumwa mu mushigikira buri mwaka benshi usanga atavyo bafise abandi bavuga ati turabikora rimwe mbwa ni ikintu kiza occasionnellement ariko cyari kiyo kuba ikintu kiba abantu bashiramwe ingufu nyinshi kugira ngo bashobore kwimbura ko bibiri vuze iti nta numwe Yesu nazo datarumwe yumvise bose bumvise bwe baro nk'icagirije nuko tutabwiye bose ntazoza kujye n'ijambo ry'Imana rero nitwashikira ariko nitwabashikira rero iryo bango rinyo rizogenda kuvuga urumva kandi najye gihugura n'igaruka rya Yesu Kristo yego niryo rufunguruzo ariko rero ubuye abantu turicaye mu mashengero turi mu bindi bintu ariko igihe uvuga butumwa nukuri usanga abantu benshi batariha agaciro gere kwiye guhabwa rero n'abavuga butumwa kenshi biranababaje iyo umuhamagaro ubacanze gato cyangwa gacanga n'ibindi bintu by'ubuzima usanga bafifira kwisubirira inyuma kuko urumva kubura ahantu uri mu bintu utari kura progressa cyangwa utabona umengo bizotinda bigira ni nk'abapastori bose bagiye kuba abapastori kandi baravuga butumwa urumva ngo n'ubuhombe muri ry'abantu rero naho hakwiye kubaho ibintu bitandukanye byo gutahura neza kwanza cyari tuvuga butumwa hama n'ingene gyoshigikirwa ndabaye karorero rabe nk'abavuga butumwa bo hanze ubigo tuzi bitandukanye barabaza kuvuga muri Afrika bagana bashigikirwa n'amashengero ariko twe n'abavuga butumwa abanyafrika bangahe bagenda hanze gutwara ubutumwa ni bake cyane cyangwa bashiga kuri rugezo ku buryo boza bagafata nka stade y'ahantu hakomeye cyane mu isi n'abakora ikintu gikomeye ni bihugu bike cyane rero iyo ni hahandi uvuga uti rero turakwiye kugira muri experience personnelle nagiye mbona umengo hariho ahantu bari freiner ariko bashoboye kurikwa neza ahubwo bizana inyungu nini kuri shengero kuruta nuko abantu bavyibaza ariko benshi bari muri ivyo nyene abandi baca babivamo bakaje kuba pastor kubera ko nivyo vyemewe nivyo bishobora kuba bifise ishusho nziza muri Afrika canka aho twegereye ugasanga rero iryo bango rigenda rirafita ibintu byinshi bigenda biri ariko nabavuga butumwa nabo nyene barafise uruhara mugira ngo bashobore gutahurwa kandi bemegwe none tukiri ngaho nyene ndavye nkaba Renard Bonke nkaraba ba Bill Graham ba Charles Finet baravuga tuma bakomeye cyane kandi urana ko bagize impact kandi no munsi ibikorwa byabo biracavuga none nirihe banga byabo yashoboye kuba barasohotse mu kigwi cy'abandi bantu bavuze bari korakora jewe ibanga rya mbere nazo ko kwizera kwanza Imana mu byo ko barakora kuko utizeye Imana niyo nyine ushobora gukora ibirenga ibyo twiyumvira ibyo tubona ariko icya kabiri ni miriye baba barimwo kuko miriye barimo irabatahura urabona ubu nyene je muvuga butumwa Noel novuga ni ngiranje muri Nigeria kuvuga ubutumwa ngene gushikira abantu 5,500 ngene amadolari 10,000 $10 kugira ngo nje kuvuga ubutumwa abantu bose bonda bati umungu agira acishega basha ngo ntagira tugirira akantu hama ace yigira mu bindi uravyumva ariko bari yaye mugabo se yarora niveau ya credibilité bafise canke imico yabo kwimeze rero baratanguye bizeye Imana nivyo hama imico yabo nayo ko ari myiza batahura icari ciryo banga bakaza barabashigikira bakaza barabashigikira bakaza barasuguma reka nkoreshe ijambo tushaka twumva twese twese turi mashengero twese tura contribuer turatangira Imana mu buryo butandukanye ariko mbwira aha muri Afrika niyo urumva ko aterera uvuga ubutumwa ugenda uvuga ubutumwa ni hake cyane ni hake gose ku buryo usanga rimwe na rimwe umengo n'abantu bigendera uko bariko baritemberera bisanzwe ntibafatwa au sérieux ko dufata ishengero au sérieux kandi ari ryo bango rimwe mu yakomeye atuma n'ishengero rikura ne tukiri ngaho nyene nirihe jambo wumva wobwira aba indongozi z'amashengero kugira ngo rino bango rihaguruke kandi shigiwe cyane ko bakari bango rikomeye cyane ubwa mbere no kwidentifiza ngabire hamaze identify barabe ingorane abantu bafise bashobore kuza barabitorera inyishu ndagenda bw'akarorero nitangiye akarorero nka jewe je natewe intege mu ishengero ry'uwanje barankurikirana barasuguma buke ariko bimwe mu bintu pastor nyamanuye ko ari ukuntu ngenda nigenza kuko nk'ubu tugiye kuraba umuvuga butumwe umwe bakomeye muri Sezano rishasha ni Paulo yaravuga ubutumwa kandi yarakorera Imana cyane gose ariko harugiye yagenda nkana akacabwira abantu ngo je umuvuga butumwa ariko nubwo naje kwabwira ubutumwa sinana kimwe nabagoje uravyumva wasanga rero nico n'ikindi kintu kituzibiye kuko
urabona ibikorwa by'Imana ngaha muri Afrika canke mu bice aho twegereye hari ahantu biri limite mujanye no gutunga abantu rero cyane nubwo abungire bambabarire sindiko ndabinjirira ariko ndiko nababwira narijya umuvuga butumwa nawe mwishengero azokwemerwa cyo ncambere hama afashwe kugira ashobore gutunganya ibijanye n'ibimuhanze kugira nawe aheze yiteho wa muhamagaro w'Imana urumva yuko hari intuze ko bahereye kwa pastor hari gihe bigarukira ngaho nyine umuvuga butumwa rero akaca babloke rero mukariyo ubundi buryo ushobora gufata umuvuga butumwa ukamuforoma kujya kwa Paulo agashona nk'ihema umwanya afise umwanya hama agakorera n'Imana ico ni kimwe rero aho kwidentifya ingabire hama mukazi kanaliza muzisugumira aho zukiye gukora aho siba kankuraje n'abantu kugira ngo ujya mwanya bafise uri libre bashobore gukora canke gukora utundi tutandukanye kugira ngo bashobore kwifasha hama ntibabe bloke kuko nta muntu aje gukorera Imana afise ibintu bimuhanze bitagira uko bingana bica bimubloka rero ico ni kindi kintu ngira ngo twe dutandukanye ko nabandi turageranya abo hanze nabo ngaha abo hanze barihebera Imana bakibira Imana hama bajya babaterera bigacika ibibatunga ariko twe bavuga butumwa ngaha bari bloke benshi usanga nahagenda amashengero ngahe kwanda kirana nazira kugenda wiyumvira ngo jenge hajya kwera bamfasha oya ariko amashengero niyo afite uruhara kuko kwidatisha abavuga butumwa hama bakaforoma kivuga butumwa osi bakabigisha ingene bakiye bura bivanye ko tugiza kwiadapta bivanye n'ingene ibigo byacu naho bigeze kugira ngo bashobore kwifasha nka cyo muvuga butumwa ishengero ndetse muvuga butumwa ariko ni gake cyane jewe ngenda kwagira ati muzana amahera jenge yanje hana ngaje na hariya oya ndafise entreprise privée wanje ndakora umwanya ndi libre hama ngakorera n'Imana kugira ngo byo bifashe umuryango wanje bisube kandi bifashe ikwaca Imana yingiye kuvuga ubutumwa kugira ngo jewe since nta imirago kwishengero buri riko riramfasha kuko nagyo ndari ziko rifise ibindi bibazo bikomeye cyane riko rihangana navyo ariko urumva ico kintu rero kiri mu bintu usanga rimwe na rimwe urazi ko n'ugoroka kwacu caca nkavuga butwangera bavuga ngo bobo umvume ngo Imana jewe nuku ngira nkorera Imana ibisigaye Imana izobikora ariko no kubigisha rero ingene Imana ikora uruhande rungana gute hama nawe akora uruhande rungana gute ko Paulo yaravuze ati narabwiye ubutumwa kandi aco nabaguje tukiri aho turaho nyene nirihe jambo mvobwira urugwaruka ariko rahaguruka gaba Evangeliste kugira ngo bazobe bari equilibre jewe ndacari ko ndiyiga ndacari ko ndiyiga ngira ngo impanuro zitanga neza maze kubona neza ko vyukuri izo nize nanje nabi shize mu ngiro ariko aho ngeze no bahanura yuko bagerageza kurondera Imana ikabayobora kuko Imana yikuyoboye yo kuyobora neza ariko icaka bico kiri mu bwenge mu mwanya batari ko barakorera Imana canke batari occupé cyane ni byiza kurondera iyindi activity kujya kwa Paulo tumwigire ko nawe yarasho ni hema akagerageza kuraba ngene yitunga birashoboka ko bavuga ko dusumwanya munini nitwa turi kwipo nta n'abakristo baza gutora mwanya wose kandi twe nco tuja ko nka pastor bo bafite amashengero barabicana kwijana nibaza ko ico kintu kirakomeye cyane kuko jewe carafashije ubwo mu rugi wanje nta nibidoga kujanye ko Imana ndakorera Imana yego kandi ashimira Imana aho Imana yobingejeje rero ico kintu kirakomeye kuko ntako kinegrija hama ngire ngo bizo kuko ndakugije ukuri je banga nabonye muri bibintu caca no kuvuga butumwa nta muntu numwe azoterera ibi nawe utari pwe gutereramo ni utangura we ni utangura rero ni wakora ukarongo buryo naho je muravuga ni naho bose atayobomba nabo nabwiye cyane naba ko ari gihe abantu gutera intege mukozi w'Imana hamageze ko muhaguruka bose bakazugara inyuma cyo cavuga naho rero cabisaba ko nanje mvuga ni naho bose bosigara inyuma Imana yantumye cindagenda ico nico rero niyo principe ni ha kandi nagiye mbona Imana ikora ibitangaza mu buzima bwanje najenegeze kwanda ndigihe ni usanga umuntu aguma yandika tu email agiriki arondera ugasanga urase n'abagenzi reka tuvuge vitu bayemwo abagenzi bari kuri Facebook bamwe bagatinda bakana ku bloka abandi bagatinda bakakwegerwayo kubera iki urumva ufise vision ugomba gushikana nk'abantu ariko nawe nturayibamo ariko jewe kuva ico gihe natangiye guhindurira ibintu ntangura kuzanda jamo jewe nyene hatangura ndabishira nguvu jewe nyene uno munsi nta kibazo ufise cy'amahera yo gukorera Imana nuko no yagomba mbone imiryango yugurutse kubera iki narapanze ibintu neza kandi nuko atano yoza jewe ndazi Imana yo yampa ko naracimire imiringoti Imana yacishamo kugira ngo gukorera Imana aho ni kumuvuga butumwa
aho ni muvuga butumwa kandi ubu tuvugana ndamaze kuja ku migabane 3 y'isi naragiye muri Aziya kuvuga ubutumwa muri Inde Malaysia ndagiye muri Europe dernièrement ibihugu byinshi biko hafi 4-5 Afrika sinovuga kandi ahanyene kandi amahizitanye yego cyane gose kandi nagiye ndakuruko kuko abo bantu bo bibaza yuko bo gusupportinga kuki nawe utomotiva mu kwisupportinga rega abo bantu sibo baguhamagaye ni Imana yaguhamagaye abantu iyo babonye ikintu kigaragara baragira guciramo uburyo bwabo no kubishigikira cyane gose kandi nabo birakugabanyiriza na stress y'ukudepanda n'abantu kuko wowe uragenda ibindi gusanga mu nzira none nk'ubu tugeze ngaha anye hari abavuga batuma ariko abateleviziyo y'itaje bakiri batoyi bakiko barahaguruka nihe hantu wabwira boshobora guhera kugira ngo bazoduge neza jewe ndabahanura nkuko navuze Imana nigende bagida amadomera atandukanye hari abize hari n'abantu biga bagibakore ngo bakora Imana ngo usanga yamugiye ngo ntakore ivyo ni hagati yabo n'Imana ariko nazo ko mwe wese Yesu yabaje abantu mu fisiki icyo bafite mu ntoki ntibagifate neza Imana ikiyobora hari n'ubundi usanga Imana imubwiye uti wowe ntukore ikintu nakimwe nawe tuzotukurabira Imana ikubwira ntukore ikintu nakimwe ikiseruka kugira ngo iproviding ntuzigende kugora abantu bavuze ngo Imana yaku ko Imana niyo kubuza hama ngo tugenda uci inyuma uje kugura abandi bantu ivyo navyo nizeye ariko bohera aho bari bakabifata au sérieux bakabishiramwo ingufu zose zishoboka kugira ngo bahangane nico kigatanya kiba block kuko ibi naho genda imbere wabisize inyuma bizogukwega umunsi umwe bigusubize muri reality kuko twege ugenda afite umuryango sinosohoka ngiye kuvuga ubutumwa atacho nasize muhira ninataha naza gusanga hari ingorane kana nasize natore inyisho Imana yaduhaye ubwenge umwe wese nasaba Imana ubwenge yamuhaye imuyobore ahizo muyoborera abariho aja ntibisaba yuko ndabona murabona avuga butumwa kenshi baca babatante gasanga agomba kubaho ubundi buzima kanaka cyangwa sanga amashwa agize n'icyo cyo kuja hanze hari gisanga macagena no hanze cyo no hanze narabonye abanebwe badakora ikintu nakimwe bagwa biyicariye uko ko hoho harana korohereza rero mugabo ingabire Imana yabahaye bayikoresha n'abahaye akarero ka Paulo bamurabe ukuntu yagendaga agakora kandi byamuterisa kandi bahebe ibintu by'amasoni cyane abanyagisagara nta soni mu kurondera gushira ibintu neza wowe je ndiko ndakora akazi gasanzwe vuga ndiko ndaterera ugambi bw'Imana ko nayaronka dushangenda kuvuga ubutumwa ko amahera yandavuga ubutumwa ivyo byose just bivuga ubutumwa rero bagerageze kurondera mukanya niho nakora vuga n'umuntu ambwiye ati Imana naho wisaba amahera ntayo yogu hari inzira yateguwe izo nzira rero bazimenye niba batazizi sinovugira muri global ariko nazo ko umuntu wese akwiye guhanurwa aho rero niyo amashengera ziramo abapastori bakabidentify bakabayobora bakabakora nk'ubunebwe cyane negeze nanje umunsi umwe kwa nkakazi kuno umukozi w'Imana w'igitangaza abandi arije nandika abandi ndasigara inyuma abandi barakora je sigara inyuma ngo umukozi w'Imana w'igitangaza ngo sinokora ngo ubuntu buto ariko umunsi baratahanya amahera nanjye ntagaragara urumva kandi ivuga butumwa mbwa lakene aje n'ikintu tavuze yakeneye uburyo yakeneye amahera abandi nabo yumvira ngo gukorera Imana no kuja hanze gusa gose cyane oya antu ngaha ushobora gukorera Imana ukorera Imana mu kirundo Imana twese ndomagarira ngo kuguruka no kuja mu bigo bya kure gose no ngaha tangurira ngaha nye nuri usaba Imana ikuyobore usaba Imana igupangire ibintu neza kuko niba gicu usiga inyuma nitwo baha ngo ende 3 4 ashogira nga formule oya formule iri muri mwemu yera iri muri azobayobora niyabona umutima wawe uri sincere izobayobora tukiri aho nyene mbega ko twumvise hari bango kivuga butumwa mbega ho ishengero ryose kuko cumengo ariko atwumvira ati nivyo bavuga butumwa mbega burya umukristo wese ahari hose mu kazi kose buge ntatumirwa kuvuga ubutumwa umukristo aratumiye kuvuga ubutumwa nk'umuntu yamenye Kristo ni bango ryatwese ryo kumenyesha Kristo ariko ngato turavuga rero abantu bafite nk'ibango ariko rero nibaca bavuga ngo nabo boca bareka ngo bagene ibyo bavuga butumwa oya urumu pastor urumu prophet uri awuri hose uri mu Kristo asanzwe utahamagariwe gutanga ubutumwa mu nzira zose zishoboka ego iyo ico nuhagarike aho uri mbere n'ubuzima bayeho bw'nyine n'ubutumwa bukomeye cyane ariko rero babandanye bavuga hama bona bafite umuhamagaro nk'ibango bafata umwanya wo kubipanga neza kugira ngo bashobore
kubandanya imbere ariko ntagire umuntu asubira kuzara arasubira inyuma canke yatamira ku ishengero giwe canke abandi bantu canke ibindi bintu ndakubwije ukuri Imana upanze ibintu byawe neza irakora narigeze kuba bloqué n'umuntu ari muri Hollande kubera iki yari yambwiye ngo yari yantiye intege mu kuvuga ubutumwa je naragira email nkati okay iyi niyo projet y'iki gihe tugira kuri hari gisanga umuntu arose email yawe yari ifite ibindi bintu mufuruzo mu mutwe ariko ati abantu gwe abantu azingira abantu bari hanze bavuga ngo abantu bagoma dusaba sanga yarambrotse nta umunsi umwe shitseyo ikinjamye nasavye telefone yiwe kaca gushindi telefone atazi ko ndamuramutse ndamuyagisha ariko ndamutahura uravyo nta muntu numwe azofata umutwaro ngo awugire wiwe utagize wiwawe bitanga kuri ukawugira wiwawe urawugira wiwawe n'abandi bagaca bavyumva ko umutwaro hari ivyo ni automatique kandi binda spirituel ico wewe ugize iki wawe ico kintu Imana izocinzira natagira inzira kugira ngo gishike ariko wowe nagomba ko abandi bagigukorera nikizoba niganiwe birabishika nk'ukwezi guheze canke umunsi wese canke indwi iheze canke amezi kanakate canke umwaka uheze ugasubiza inyuma amaso ukaraba abantu bafashije kuza kuri Kristo Yesu mu buryo bwanditswe bati bano narafashije ubunye igitigiri cabayikinye kandi ubabayeho yego birabishika birashika mugabo jewe naza ko ntaraba satisfait kuko kesha na kesha amashengero tugenda kuvuga mu butumwa canka aho tugenda abo tubasigira nta suivi kuye babagirira ni bimwe bindi navuga ndiko ndiyiga ko nanje ndiko ndiga ingene nogira system ya suivi mu bati nanje imyaka 5 aho naciye hose nagendagira kiretse abantu bakeyi dushobora kumara contact hari umuntu ugenda ukumva nyine yakozweko akaca kwirondera wonyene akabigira birebire iyo wewe ni umuntu ushobora kuguma ufise ntuzeye mbwa rero urumva ni bya bindi uvuga uti system ya suivi nyine yasaba ikindi kintu kandi je bunda cagenda nka jenyene ariko bientôt nize ko turi nk'umugwi hama dushobore kugenda byose biri mu bintu navuze ndiko ndiga kugira ngo nzoshobore ku ni muri etape yo kwiga ariko hariho bake tuguma en contact kandi nkumva intahe zaho ariko hari abandi benshi ntamenye ivyabo kuko usanga ari nk'ahantu usanga umuntu mubonanya rimwe swati imico yabo ntiyemera kwigurira abantu canke amashengero yabo nayo nyene ari na system nziza ya suivi ikwakurikirana abo mwahuriye ngibara nawo hari gimubwira ugasanga uramubwiye untumenya ivyo yagiye kugira après ariko bake bamaze kwihana hama tukaja en contact bo gushika no munsi ndazi iti bageze he kandi bashobora kuraba akavuga ati vy'ukuri hari ico Imana ni navyo bitera intego umuntu kugira ngo arondere kandi kugira ngo ashiremo ubundi buryo kandi kugira ngo atumire n'abandi bantu kandi kandi nzeye ko misiza hoho tuba turi nk'umugwi kugira ngo bibe ibintu biri bien organisé hamwe tuba dufise n'ibyo bintu byose hamwe ni haruro byerekana hamwe ni nahe za vrai hamwe n'abantu so kubaraba pe imyaka ingahe kuvuga uti avyukuri twarahuye mezuku ubu Imana yamugiriye guca kandi ikindi kintu kigoye nuko nituraronka akajyo kugira ikorana byo hanze cyane hanze aho tuja ariko ndizeye Imana yuko izodushikana ko misiza ko ni naho rero buronse n'abantu uvuga uti abantu sinasanze mu ishengero nabasanze hanze gusa ndagira aho ndi hose genda ndavuga ubutumwa n'umuntu duhuye guca wowe ndamubwira unikamubwira unikagira iki umuntu mukumva nk'intahe uni musu ntuyumve ariko niyozere yuko nivyagenda bikura umuntu azorero nka system ya suivi nziza kugira ngo ashobore kumenya ati buga ivyo dukora ivyamwa nibi yego ndabona igicapo c'umuvyi ashaka kuja mu bitaro akavyara umwana hama gaca musigaye uwo mwana uwo mwana ntiyo marigihe ndiko mbona ico gicapo bavuga ati hari abantu bavuga ubutumwa ariko ntibakurikirane abo babwiye ubutumwa bwiza ndiko ndabona ko umengo hari umubabaro w'ubuzima bw'impemu umuntu acabaho mbega ntubona ko cyo ari ikibazo no munsi mu shengero ry'u Burundi aho abantu babwiga ubutumwa bwiza ariko ntihabe ico kibazo ntihabe suivi ico terwa inyishu gutyo kintu ico kintu byanazo kirahari cyane ariko nka twebwe mvuze ko ishengero iwacu narabonye ko catorewe inyishu kuko ashaka gufaturutsa abantu hari mu kubandika kandi ndakurikirana hafi ndazi yuko ubijejwe arabakurikirana kandi twumva ni ntahe gusa byaje twabitugura natwe ariko ubuye biri en ordre kandi ariyo equipe bijejwe ikurikirana bice bikurikirana bitaro kuri niveau y'amaserire umuntu akamenya nyine abagira kuko urumva nk'umuntu akijije aba kumutanga muse serire kumutanga yo kumutanga bashacika pastor wiwe wa mbere kuno baziha ari bari hafi yo ashobora kumubona mbwa bakabana n'umuntu mu ishengero abijejwe agenda kumukurikirana kugira ngo amenye niba buri amuvisita rimwe ndari twarabigira kera nanje ngiri kifise umwanya mwinshi mwishengero narabikora tugenda kuraba abantu bihanye bagize iki ego ntibiri ku rugezo dushaka ariko kamwe mariyo intumbero rero
iyo migwi irakwiye kuba iriho mashengero atandukanye kandi gashirwamo uburyo bakayifasha gose kugira ngo ushobore kugendera abo bantu imenye neza icyo bariko baraba kugira ngo gushika ko twage tubona abantu benshi abantu twakurikiranye kuri urwo rugezo uno musi ndazi n'umuntu tumaranye imyaka irenga 10 kandi wafite umuryango ari stable kera yari umuntu ari mu drogue niki me nkavuga ni umuntu ntamukurikirana sinaza ko ari gushaka kuri bibiri je namabona menga arankunda cyane aranyubaha mugabo yumwe namagenda kumuraba namagenda kumu surugezo ruri hejuru ariko birakwiye kongerezwa kandi nazaye ko buri shengero ryose aho riri hose rikogira uwo mugwi ari n'abantu usanga bibagira guhamagara abantu bihana kiriti gahera bakigira ukamenga ari hakoranya abantu bose bakijijwe orika abantu usanga bagenda akinjira bati je n'umusinga nje gusengera hajya ahantu asenga Imana yamuzanye kandi nagira n'ibyo abakozi b'Imana bose bakoranye buri gihe bibuke guhamagara abantu bihana yego ico kintu mengo ari gihe dukorana tukitwengera tukaririmba tugahezagirwa n'abakora ama concert n'abajya bose nuguhamagara gospel cyo bavuga butumwa nimba ari pastor nimba ari abe ngaho hajya bagira barangiza canke hagati hakaba ico kintu cyo kwihana mbega muri ama concert usanga ya gospel aba niho bakwiye gutumira bagatanga utumire ku bantu badakijijwe benshi kenshi hari gusanga hari abakijijwe gusa mbega ntabwo kwibuka gutumira abadakijijwe cyane ariko kwa strategy ikacika nuko twatuzi numva ko deja ni bake bashiramo n'uwo muntu aza guhamagara abantu bihana kandi yaririmba bicika indirimbo gusamba bihere ariko rero ni nakantu bakiye kongeramo nako nyine nivuga butumwa ko nijya concert intumbere yayo ya mbere ikwivuga butumwa imbere yuko ducika izo ndirimbo bagoma ko abantu bumva ko ubwo n'ubutumwa bakabutanga mu buryo bw'indirimbo rero bagashiramo akantu bikaba biri nukuri bikwiye gucika motivation ya twese umubiro wa Kristo wose kakaba karimo kadoze kugira ngo dushobore kuronka benshi baza bakihana numa Eglise tugatumira gukorana ahantu hose nutinye bishobora kugura nitike ho umuntu kamugabira aturaza kuza hamakaza akinjira bakensanga abantu bati oh ni gospel oya ntumira gusaba kijijwe abandi sivyo wawe kandi abareke oya tugiye kwatumira nabo nyinshi ego ni abo niko je komeye cyane nabantu benshi ugiye kuraba nk'umukozi w'Imana Pauline nabona Imana nabantu benshi twese kenshi twarakwego n'indirimbo zi naho babura ahantu merewe nabi uri mu bintu by'iwawe bidashobotse ukumva indirimbo zi ukumva ngo uyu muntu kweri kumengo kandi ubona ko ahantu hose agenda guhimbaza no gutazira ubuzima bw'abantu burahinduka Noel urakoze cyane nirihe jambo ryanyuma mbo ushikiza ko dukurikirana hama byari biryoshe ndibaza ko n'ikindi gihe tuba tumuduca mu twitaho ego nakiba tukabisa mudukeneye twe turahari ico no tekerera abantu cyane abavuga butumwa nagomba kubabwira n'ukuri bapange ubuzima bwabo bapange ubuzima bwabo ndazi ko afite ama defi atandukanye nandi nganda bahano nko mugenzi umupastor yamanuye ntiyagira umuntu ava mu ibango giwe ngasimbire murindi ko rari yampe comfortable oya uwo hamaga umuvuga butumwa aguma n'umuvuga butumwa twe turavuga butumwa tuba mwishengero tuduze umupastor tuyoboye ntucike pastor kora yuko abantu batahura gusupportinga no gufasha ishengero kubera nawe ubu umuntu kanaka oya guma mwibango ryawe nagizoshimirwa nibashika mwijuru none kimana duhamagari ubaye pastori ivyo si vyiwawe ubigiyemwo kugira ngo wewe wemegwe nk'abandi reka ndabivuge ofete umupastor ashashinga ishengero rero shiko abakristo baroshe kurifasha nabo akacajamwe umva ko byoroshe cyane ariko muvuga butumwa biragoye kwegeranya abantu ngo baze bumvire ko agiwawe ariko aho nyene bigoreye niho bikomere niho ari umugisha w'Imana rero abishoboye n'abandi barabishobora asha natwe abanyafrika tugiye kubishobora mu izina rya Yesu rero bagume muhamagaro hama abafite amatsiko nabo kubijanye n'ingene bokora kugira ngo bashobore gufasha imiryango yabo bafashe n'ibikorwa by'Imana Imana irabishoboye ibishoboje bamwe iyo bishoboza n'abandi kandi ni icinzira nta formule twotanga ko Imana ntigira formule inzira zayo zirenze igihumbi umwe wese ahari zo muyobora bareke ibyo masoni bareke kwigaya kwisuzugura bareke no kuvume ngo base arimo ubwibone kuvume ngo nabakozi bana bace bugufi Imana bayobore hama bazoge ariko bamenye yuko twe nk'abavuga butumwa turakenera ubwo buryo kandi Imana ihizagira ibikorwa by'intoke zacu umwe wese Imana muyobore imwereke ihema yiwe ayishone hama ni ayishona azokorera Imana neza ko ni yagera akaja mu kirundo canke ngaje aje na hariya akeneye gukoranya abantu igihumbi atoshira mu buryo bwiwe n'abandi bakimana yakoresheje hama bigende neza yego murakoze cyane tubihe byiza hamwe na mwebwe kandi ndizera ko ariko dukurikirana bishoboye kubitahura yego turizera natwe ko bashoboye ku gicu batahura yego
ndashimiye cyane n'uwo tekara televiziyo Eglise ndizera ko hari byishwakiriye hamwe n'umukozi w'Imana Noel aho yakutubye ivuga butumwa kuntu havuga butumwa bovyigenzamwo kuntu bo bikora kuntu amashengero bashigikira ukuntu abo nyine batagira uwo mutwaro hama gutyo nabandi bakabashigikira uko hose hari vision hama ari provision rero murakoze cyane aho muri hose mane mugira ibihe byiza hamwe na televiziyo Eglise naho utamukira ikiganiro nk'ikinyana